amategeko n'ukuri je ndagenda kumenyesha mu mategeko nta kinyakijana ntushobora kuvuga ngo umuzo kuko abarira iyo infraction barabaye ko elements zitatu zikwiye harimo ikintu bita element legal kwitegeko ribisanzwe rihari ibihuzi nayo najya nayabasomeye bagaca baraba ikintu bita element materiel est-ce que yabikoze prevenir baja kuraba ku marezo sociaux byanditse no kumera bivuze canke bakabaza abakumvise retime bavyumvise sivyo elemigira gatatu ni element intentionnel est-ce que abigize ubizi ko bibujijwe hamurabirenga kurabigira warufise l'intention yo kumutesha honneur kumusubiza hasi atenda honneur izo element zitatu zikwiye ico kubabarira ubutungane bushobora gukora barashobora kuvuga ati ko uterekanye hagati y'imyaka 5 na 10 yo kumupfunga turashobora kumuha imyaka ibiri nibaja munsi ya limite inférieure uterekanye 5 na 10 barashobora gufata 5 canke 6 aba bakugiriye imbabazi mwana bashaka kuja munsi ibi rero ba bene wacu ba artiste ba activiste ku marezo sociaux tugende tubyumvikane bijya bwambere nawe babwiye nk'umuhinga ubu ndiko ndabibabwira nk'abantu turi muri monde imwe je ndi muri monde nyinshi mugabo ndafise pied nini ya muri monde yiwanyu sivyo bijya muhora mubwira byo kutakinana amashowbiz n'ibindi kujya yavuze cyangwa ngo je ngo hari ibintu mbere tutanahurije ko na mete ngo ntaco ngo biza kuba bakwitwariye sivyo kuko izi infraction byaha byose navuze sivyo bita infraction circulaire ukuvuga yuko nubwo atakwitwarira twe tukabona ibitutsi byasaze biriko biraca ku marezo sociaux le ministère public yafise uburenganzira bwo gutanguza amatohoza atanumwe yitwara kandi kagufata kandi kaguhana sivyo bita infraction circulaire donc singomwe ngo hagira uwitwara umunsi wakubise ibishego byasaze cyangwa tukabona yuko umuntu wamubabaje kabisa tukabona yuko wamubabaje tubibona ku marezo sociaux ompa vous interpeller baguhagarike kandi bakore dossier ambone diforme nubwo atazoza nubwo arabigeze kuziwanje mu nyuma y'imisi ngahe bacaza ngo gusaba ikigongwe ngo bemere ngo basaba ikigongwe bibiya n'ibikoko mu mategeko rero intwari zisezerana mu masese nagomba kuvuga kuri iki yavuze mu muzo tubabarire ngo twebwe ngo ndashobora kungwa byita gucanga musha game ngo binyora bigize ushaka kuronka duharage twasandora none urose duhage twasandora bakagufunga imyaka 5 wewe nawe cukomba nimukore ibindi uri kuvuga gucanga musha game nindarusha kireko gucanga musha game none kireko ari bitutsi muri gamumva yashize hari umuntu n'umwe muri geza mumva wo mu bakinana ninde yataze ejo bundi madame la présidente ambassadeur Vestina Himana wo muri CNC yasomye déclaration y'urwego ihagarika indirimbo vous avez fait tout rumwagize n'uno munsi ntabwo bashaka kuzuba none ico yagize kitari muri ivyo yagize ni bitoya cyane paraporo y'ibiri muri aya mategeko burya ndirimbo twogera tugasubiramo tukaraba aya image ari tukapiga aya mategeko bajya abantu ntimwabonye imyaka bufungwa n'abandi botanga mwebwe ko ndabizi ntimutunze cyane ayo mamedicine yiwanyu mu televiziyo mufise umutayo ninda afise umutayo miliyoni 10-20 azotanga koma mande bavuge bati base bararetse kumufunga ubutungane budese ko atanga mande ninda afise umutayo miliyoni hagati ya 10 na 20 muri mwebwe muri vy'amategeko ndarisubiyemo nkunda kuvuga ibintu ntuwenga mbwa amategeko yo ntatwenga genda ko navuga ibintu ntuwenga mbwa amategeko yo ntatwenga kandi ndasubiyemo si infraction circulaire ejo mwavuga icugwamo yafashe mesure gise yo kwihagarika kwazi diffice bacha bagenda bene zo bazishija kumantuze kuma page n'amakonte yiwabo hajya bofatwa kandi bacha bapika penal ntazosubira kuvuga ngo yikure kweka ijya ni preve nico bita element materiel ya diffusion izo image obscene izo image kujya twazibonye muri anya mategeko ya preve ni element materiel tegeko regale tegeko ribuza riri hajya nayo bari element materiel ni preve nijanye niri hajya amayishize ko abishaka yego yabishize ko abishaka yarondera iki byuko aronda amavyuzi cyangwa yatwe twinjira ka turaguza kwizo element zitatu zikwiye rero ndabasuririyemo nta muntu warusha kireko uce mushake nta numwe
kireko nta muntu arigera tuka kireko nta muntu kireko arigera shwana na Satbi canke na Fizo bapfa abafanzi ariko arakera tuka kireko aribo mukino ari umukino wo gutuka none mwebwe bijya mugira bari umukino wo gutuka ya bari umukino ninde bayanditse bazireyariza murabizi bayanditse baratukana mugabo haba hari ba message bashaka gutanga mugabo we bijya bitutsi nabonye kujya mu bitukana ro message ni que vous donnez au public ko mubishira le problème nuko mutamenya aho mu public bisaza bijya bintu bishitsuka bigira ubishira muri mode privé mugunzu gisha muri mode public na jewe nkakibona iyo ni ibere n'umukuru w'igihugu atakibona hanyuma na droit de l'homme bose babonye ivyo wanditse notoze umunyuzo za gusubira uvuze induru ngo ariko atakanga ba artiste ngo ariko arabuza mahoro ngo ariko arabuza gukora business ya ni mukore business ziri zisunza amategeko zirahari ziruzuye umuntu bashaka kumukunda kubera bikora neza atatuse umuntu atambitse baro wundi atakoreye intebe ishushu kandi agashika imbere akamumwatira ayo mavyuzi twende haduka ndirimbo tukaronka menshi kandi atamuntu twatuze simwe mu bambere muzira abiri nanti mora muzira narigeze ko ndirimbo yarosa amavyuzi mu misi isomene yafise amavyuzi ibihumbi vyinshi none hari igitutsi cyari bikora turazi ko mushaka kwa mubikora niko ndimuce muza kwerekana abantu mushabona igihugu cyose gifite imico n'imigenzo yacu ugiye gukora ibiri andero y'imico n'imigenzo y'icyo gihugu utaye identité tune plus Burundi iko bimeze kandi sukiye culturellement bon ku gihugu kanaka si ngombwa ngo kibe culturellement bon ku kindi gihugu hari ibihugu byatakaje akaranga complètement biraba bisigaye bihinduka colonize ibindi bihugu kubera zatakaje identité signature y'igihugu. C'est très important. C'est ce que tu as vu imico n'imigenzo kizira abantu benshi bimbira ngo nje gufina ngo kwabuza liberté ngo bajene bo kame mu ifo pocket down n'ibindi no twe tu defanda kizira iwacu kugira tu igihugu cyacu gire identité umurundi hazoja azavuga tujya n'umurundi kazi mwabonye cyo bundi yicubahiro première dame agiye mu nama hanze mu makuru agenda yambaye intuze tout le monde voit que c'est une burundaise. None umunsi ko bwa tuti imvutano par exemple turazikuye abagore bazorambara mini zigarukira ngane nuze wowe uzoshutandukanira guhe no gute mu Faransa kazi cyangwa n'umunyamerika kazi wewe babonye wewe turavuga kuri shwa kuri umuntu wa Amerika cyangwa kigurira mugabo no papa parade bo rero nukuri ari ikintu kimwe abartiste je tudahuriza abartiste biwacu namwe mu difize ibintu byabo ntimukora recherche umuntu wese agiye mu mwuga arakora ikintu bita recherche kugira ngo urabire faille n'amafaiblesse ufise uyakompense par la recherche ukarondera information bazifise abahinga bakatwigisha kugira ngo uze gukora ivyuzi mugabo nta muntu numwe azokwigisha ariko kugira utere imbere mu muziki uzotukabara nta muntu numwe azokwigisha ariko kugira utere imbere mu muziki uzobesha ngo bavuze ko yapfuye kugira abantu baje kugira amavyo. Ça c'est de la malhonnêteté. C'est de la malhonnêteté. La musique honnête irabaho change wa miss. Change wa miss. Nono musi ndirimbo ziwe nta mavyo zifite aho ziri public. Mesh sizo bwo asubira mu makaraoke yose basubira mu ndirimbo za change wa miss. Change wa miss yatutse. Change wa miss yagiraniye beef ya mu artiste uyu. Hari jambo ribi na rimwe twe tuzi kuri change wa miss yaziko. None uno musi kubera kimwe bamasubira mu ndirimbo ziwe ugacamuvuga ko mwebwe mu uri muzu kugira ngo muronka amafyuzi uno musi change wa misi Imana yo ikora akagaruka ari muzima ngaha ndizera neza yuko yoshaka kuzuza stade atawundi mu artiste n'umwe no musi yoshaka kuzuza bovuga ati niwe yaje en personne tout le monde ire none dukorera yatuka rero mwene wacu Neri Nat hindura ubuhinga bwo gukora ivyo muri ko muravuga birakunda buruzuye sifi yo kwiyumvira mu artiste ukoresha umutwe uravuze none ko ibi bintu bavuze yuko biri mu menyone n'amategeko no bikora ese nta bindi nokora mu mutwe y'umu artiste amahari yo mire arrangement amahari yo option nyinshi ni exploiter les options les moins nocives les options zitaza
zibica mwebwe zibahungabanya mwebwe utukanye isaci de votre personnalité utukanye bwa mbere ni wewe abantu babona ko atambye rugiye mwari mubi hari abigeze gutukana siriwe ndabavuga ngaha turabibona twese wibaza yuko abatutswe je nigeze ndabiyendereza ntitwanashatse no kubamenya abatutswe nuko wabatutse n'utwagiye kuraba umuntu twari twaparangombe ko nta muntu ashaka gutukana ari normale umuntu atukana abagwayi nukuri mu bana ofete ibi byo kugira icyo uvuze bijya patiri yavuze ubanza kuraba ko uzohora upetse uraba uti mbega je ndi muhira ibi bintu nashaka kubivuga kuko ivyo uvuze uno munsi ubitutse nkabiri umwana we wawe nubwo utaramuronka cyangwa akiri muto azokura bibona cyangwa mama cyangwa ivyo aravuga urazi soke ça peut donner avec nabo bazokwiga navugatira abana ntibagira indero ni mu bamujyana rero je nibaza ko gutukana cyangwa ibya bindi mugira bijya ni vraiment amakosa kandi amakosa akomeye kuri mwebwe nyene no ku gihugu no ku mategeko y'igihugu rero koresha izindi option ko zirahari ziruzu zishobora gutuma mbere uronka n'amaviews menshi aronka ayo waronka no munsi ishobora no gutuma uronka amafaranga menshi asumba ayo waronka urinze gukuta ubuntu wenze guta ibanga